Niteka n'umunezero ntangere by'ugusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumubonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV imubonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Ndabaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugiye tubashikirize mw'iri joro n'amakuru ayoboze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura ibara riraguye hatewe igerenade kuri ubu biriko biravuga ko woba ari umugwi witwaje ibigwanisho woba uhateye igerenade. Biravuga ko boba bari bateye igerenade ku muduga urerura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bikavuga ko rero yoba yarahaseze ubuzima ariko Imana igakinga ukuboko. Mugihe kandi mu Burundi umutekano utifashe neza hama haravugwa amakuru ko isaha n'isaha umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ushobora kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu abanyagihugu b'u Burundi barafise ubwoba ntangere ndetse kuri ubu n'umutekano mu Burundi ntabwo wifashe neza, na cane abanyagihugu b'u Burundi bararara bararikanuye bavuga ko isaha n'isaha umutekano ushobora gutosekara. Mu makuru duhawe n'amasoko yacu ngaha i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi biravuga ko kuri ubu ngubu ku isaha zibiri z'ijoro hoba hatewe igerenade ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Gusa bikavuga ko iyo gerenade yoba ihitanye abanyagihugu bashika 95 abandi nabo bakaba baciye bakomereka. Biranavuga ko yoba yari hitanye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubera ko yari hitanye imuduga wari umureruye nyene aho yarari ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura. Gusa bikavuga ko nyene Imana yoba ikinze ukuboko. Hamaze igihe rero humvikana amakuru avuga ko umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ushobora kwinjira isaha n'isaha mu gihugu cacu c'u Burundi bivanye n'ukungene nyene umugwi wa M23 umaze iminsi uhanganye n'igisirikare ca leta umaze iminsi nyene uhanganye n'igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi mu minsi heze umugwi wa M23 wari wavuze ko ngo utazokwigera witabira ibiganiro byagombaga kuwuhuza n'igihugu ca Kongo ku munsi w'ejo, aho ndetse baciye isohora itangazo ko ngo mu gihe utarafata igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ndetse na Uvira ngo udashobora kuzigera witabira ibiganiro bihuza nyene na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu Burundi kandi amakuru yandi ariko arahavuga nuko mu ntumbero yo kugabanya uruja n'uruza rw'abakomisiyoneri n'ubwinjiriro mu bwinjiriro no ku kibuga c'inyubakwa Emos hasanzwe ndetse hatangirwa serivisi zitandukanye za OBR utugwi ngo tuba turundanye kuri iyo nyubakwa twahagaritswe kuri umunsi. Abazitura ico kigo ubu bazokwicara mu twugamo turi imbere y'iyo nyubako. Kubw'ivyo mu kwinjira mu biro vya OBR biri kuri Emos bisaba kwitwaza ikarata karangamuntu mu gihe kandi uri umutangakodi wishikiyeyo, nayo ngo watumye uzogenda witwaje urupapuro rwemeza ko yakurungitse rwemejwe na noteri. Kubakorera amashirahamwe atandukanye abakora mu buserukizi bw'ibindi bihugu ku mashure mu migambi ndetse no mu nzego za leta basabwa kwitwaza ikarata y'akazi. Nayo abakukurutse bahora bakora muri OBR bakazosabwa ibaje abakorera ndetse amazu yigenga afasha abatanga kori bakazokwerekana ikarata y'akazi hamwe ndetse n'uruhusha rwerekana ko umutanga kori yabahaye. Abakora ibya remikashi nabo rero barasabwa kuba ngo bari kuri liste yarungitswe muri OBR ndetse yarungitswe na remikashi nabo kandi ngo bakazobikora bicaye muri twa twugamo twagenewe abitura ico kigo. Biravuga ko rero utazokurikiza ivyo canke
utazisanga muri uwo mugwi bazohanwa ngo hisunzwe amategeko nk'uko tubisanga mu itangazo ryasohowe n'ikigo OBR kuri uyu wa 17 Ntwarante 2025. Tunyarukiye mu ntara ya Ruyigi, abantu bane bariwe n'imbwa mu gatondo ko kuri uyu wa 19 Ntwarante 2025. Abo bariwe n'imbwa zariko ziragerera harimwo babiri bo ku mutumba wa Mubavu ndetse n'abandi babiri bo ku mutumba wa Masama. Abo bose uko ari bane rero bakomerekejwe n'izo mbwa, bakaba baciye banyarukanwa mu bitaro by'akarere ka Cankuzo kugira ngo bafashwe kuko ahabegereye umuti wagombaga kubavura utaharangwa. Abenegihugu bo kuri iyo mitumba bagasaba ko izo mbwa ngo ziyerera zotuzwa ngo kuko zikunda kurya abantu n'ibitungwa. Imwe muri zo yahavuye yicirwa mu ibarabara rija ku musozi wa Birime Mubavu. Abanyagihugu rero bafise agashavu kandi ko kuba impene zabo n'inkoko zimaze kuribwa n'imbwa ngo ziyerereza ari nyinshi. Bamwe mu baganga b'ibitungwa ku mitumba bakabona ko ibyo gutunga imbwa ngo byogengwa n'amategeko, maze uwo yitunga akayikurikirana mu gihe kandi ngo bemeza ko hari n'izirya ibitungwa kubera gutagaburirwa neza nk'uko byakagombye. Rusoreze amakuru n'ubundi kuri ko biravugwa mu ngendo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 Ntwarante 2025, umugwi ndangakaranga Amagaba wafashe urugendo rugana mu gihugu ca Ethiopia mu guserukira Uburundi mu birori by'imico n'ibikorwa mvabwenge bise Festival de l'Art et la Culture. Ibikorwa rero bikaba bizoba itariki ya 23 Ntwarante 2025 mu gisagara ca Addis Abeba ngaho nyene muri Ethiopia. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu abidushikiriza, ivyo birori bikazohuza ibihugu bishika kuri 11 arivyo Uburundi, Ubuganda, u Rwanda, Djibouti, Sudani y'ubumanuko, Somalia, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu ca Kenya. Umugwi ndangakaranga Amagaba si irya mbere userukira Uburundi mu makungu, aho kuva mu mwaka wa 2023 batwaye agashimwe ka Africa Celebrity bama bitabira ibirori muza makungu. Reka rero mbashimire mwese twari turi kumwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza mw'iri joro. Dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mu gatondo n'amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Reka rero dutere yambu mwe Barundi namwe Barundi kazi mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye bw'igihugu cyacu c'u Burundi, abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ese n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cyacu c'u Burundi ntabashije kudondora, kandi tutibagiye abari mu mitumba itandukanye, ibisagara bitandukanye, amazone atandukanye ndetse n'uducimbire dutandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi. Turateye yambu kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ubuganda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Kenya ndetse n'ibindi bihugu byose nabashije kudondora bigize umugabane wacu wa Afrika. Reka kandi dutere yambu abadukurikira bari mu bihugu bya kure hakurya y'amazi manini, aho twovuga nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Austria, abari muri Australia ndetse n'Iburaya mwese turabateye yambu. Reka mbibutse rero mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Munesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza, haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose abarundi muba mwanyegejwe. Reka rero mbashimire kuba mwari kumwe natwe, ryari iteka n'umunezero ntangere kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga mw'iri joro. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko mu gatondo.